Kaze mu kiganiro umutekano mushikirizwa n'igisata co kumenyesha amakuru mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano. Mu kiganiro co kuri no munsi tuza kugaruka ku bikorwa biriko birarangurirwa muri komisariya y'igipolisi ya Muyinga mu karere k'ubuseruko bw'igipolisi. Muri iyo komisariya ya Muyinga hariko harubakwa inyubako zitandukanye zigize cercle de police. Izo nazo zikaba ari ikirabo, inzu y'amanama, inzu za mukerarugendo n'ibindi. Icegera c'umukuru w'igihugu ari kumwe n'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano baragendeye iyo komisariya y'intara ya Muyinga kugira ngo barangurireho ibikorwa rusangi bongere baterere umuganda mu kubaka iyo cercle de police muri iyo ntara. Icegera c'umukuru w'igihugu yaciye ashira ibuye ry'umushinge ahariko harubakwa inzu y'amanama. Iyo nayo ikazokwakira abantu bagera ku 500 mu gihe inzu y'ubunywero igeze ku ntambwe ishimishije yubakwa. Buramatari w'intara ya Muyinga mu ijambo ry'ikaze yamenyesheje ko umutekano wifashe neza mu ntara arongoye bigatuma bakora ibikorwa by'iterambere. Yamenyesheje kandi ko muri iyo ntara bihaye intumbero kuri buri komine ngo n'ibikorwa by'inyubako y'iyo ntara bigeze kure, agakenguruka n'ukuntu bakorana neza n'abajejwe umutekano muri iyo ntara. Nyakubahwa Cegera c'umukuru w'igihugu turabakiriye cyane ngaha mu ntara ya Muyinga. Ubwa mbere ho dukenguruka kuko muratwiyumvira ko cyane. Rero muri rusange intara yacu ya Muyinga iratekanye. Rero yifashe gushika uno munsi kuko turiko turaraba umurindi turiko w'iterambere n'umurindi mwiza cyane. Twaragiye twintumbero na cyane kubera ko umutekano dufise tuvuga duti tuyakoshe ibikorwa. Hari intumbero twihaye nyamukuru ngaha mu ntara ya Muyinga ariko duhera ku komine yaho dufatiye ku cyumviro cyiza cyane kubaha ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu c'uko ikomine yose yokwegeranya uburyo kandi ikaduza umwimbu, ariko ubwo buryo ntibuherere mu kubukoresha gusa bugira ico buvamwo. Niho rero ikomine imwe yose yarihaye kimwe irangura kandi kiri birarangura tuzoba kivuye mu bwa buryo burenga kubwo basanzwe bakoresha kubwo batoza. Muri komine ya Muyinga nayo komine nkuru bariko bariyubakira nabo nyene ibiro bigeretse kandi bigeze ku rwego rwiza nko ku bice 70%. Twihaye intumbero y'uko umwaka wa 2024 uzohera nabo nyene bahejeje. Komine Gasogwe barimo barubaka inzu izobamwo abategetsi bazoba hari ico gihe. Komine Buhinyuza barihaye ihangiro barubaka ibirasi bibiri by'ishure kandi niko hangana. Komine Gashoho barubatse ibiro bya zone kandi ibiro byiza cyane. Komine Giteranyi barubatse amashure bongera barigurira intebe mu buryo buvuye mwaje amahera basagura baragura intebe zirenga 2,000. Komine Mwakiro mwarubaka nabo nyene uburaro bw'abategetsi bazoba hari ico gihe. Hanyuma rero mu ntara ya Kubahwa Cegera c'umukuru w'igihugu nk'uko mumaze kuhakorera twaciye turi umugambi hamwe n'imvukira tuvuga duti tuguma dukorera muri aka kazu twasigiwe n'abakoroni. Turaja hamwe rero turatangura turubaka inyubakwa twiciye kuzokorera mu ntara kandi ku by'ukuri tuzokorera mu ntara kuko twihaye ihangiro ko tuzogenda mu ntara cyangwa Buhumuza n'imiburi twikoreye mu mwaka wose. Tugeze ku bice 95%. Nshimira kandi abapolisi kubera abapolisi begira bene gihugu tubanye neza ngaha mu ntara ya Muyinga nabo nyine bashaka bakarorero. Baca barimvira bati ntitwoguma dufise de police imeze nk'uko yagisanzwe kuko yari meze ku by'ukuri ngaha cercle de police ya kera kubabiriki n'ibintu byo kubabiriki tugakengurukira cyane regionale n'abakorana kuko yavuga ati iyo hose reka n'ataburyo dufise bukwiye dutangure bukebuke. Niho bahera kwa kajya kazi umuntu hajya imbere baratangura hajya nta kari kahari twicara ku zuba rigaragara
baragatangura baja no kwaka n'inyuma yacu, ariko rero atadicumvira tuti tugire sare kandi sare yisununuye. None raba aho tugeze, tukaba tubakingurira ko namaje duteteka. Urongoye akarere k'igipolisi k'ubuseruko Colonel de Police Nzohabonayo Sylvestre yarakengurukiye umushikiranganji ukuntu yagumye abashigikira kuva ivyo bikorwa bigitangura, akongera agasaba ko bobandanya kubashigikira kugeza ivyo bikorwa birangiye. Nk'uko nyakubahwa Ramadani bishikirije, aha waheruka imbere y'ukwezi gatonya akazi no munsi ntiyohamenya, kuko izi nyubakwa mubona ngaha nta n'imwe yari ihari. Hariho kandi ubunywero gatonya aho haruguru n'agakontware gatonya, ariko nkabanza gushimira abanyitangiye imbere barongoye aka karere, kuko nibo biyumvira icyiyumviro cy'uko hoba serge de police. Murazi banakera ko twari tuzi mese y'igisirikare ngariyo, mugabo natwe hageze tuti reka tugire serge de police. Abanyitangiye imbere y'ibyo barakizanye, hanyuma tumaze kubona aho bakigejeje tuca tuvugana nabo dusangiye kurongora aka karere, tuti natwe igihugu cyose coba kiri mu shantiye, hanyuma natwe utwicare. Tuca rero dufata umugambi wo kubaka izi nyubakwa nk'uko twari basiguriye hajya mu bicapo. Hari inyubakwa harimo ikirabu, harimo sare y'amanama n'imanza ashobora kwakira abantu hafi 500, hakabamo n'amashami y'hoteli ashika 18 na restaurant n'utundi. Murumva n'umugambi twakiye kwiha ukomeye, turabona ko ata buryo dufise, ariko turatimba tuti nk'uko nyine icyubahiro umukuru wacu w'igihugu cy'u Burundi yama bivuga ati turi kumwe twese birashoboka. Murabona rero ko mu kanya gatonya ikirabo cyamaze kumera nk'ikiboneka, hasigaye guhinyanyura. Isare nayo murabona aho muyigejeje excellence, muhejeje kudushirako ibuye rya mbere, muhejeje guhezagira abanyacyubahiro nk'aba, Imana ikabikora bagahurira ngaha n'iteka ntangere. Bagomba gushimira rero abantu bariko baragufata mu mugongo, abantu baduhaye icyiyumviro, ahantu yakurikira amatari yaturindishije ati timbe na jewe. Murabona aho ndayigejeje, mone rya nyubakwa nziza igeze, tuca turaja ku kivi. Niho Imana yatuzanira nyakubahwa umushikiranganji wacu aje mu bikorwa bya misi yose. Hanyuma mu nama turamubwira umugambi dufise, ataranawubona ati ndabatererere. Tuba turarose intango, araduha icyizere yuko dushobora kubaka iyi nzu. None excellence turabashimiye ko mwaje gushika ngaha. Jewe nibahamagara nari ko bihava bigorana kubera amabanga yanyu misi yose tubarondera hirya no hino, ariko murabona ko mwageze muti ibyo ari byo byose banga kubihagarika, ariko nabe iyo cyane ya region est. Rero excellence uko haya kongera ko mwabonye aho tugejeje, murabonye ibikenewe, murasubira kandi dutekeranya turirwa turanahogora uko umwana ataba umuvyeyi n'ibintu mwabiduhaye kandi icyo gusa uho dusabira ngo ntabwo nege ya mbere rero nahaje kigiye dusanze ko uko umuntu aje mu kivi arabona ibikenewe. Mwabonye rero nta kindi tuzura kwandika, mwabonye ibikenewe sivyo gaye. Icegera c'uburongoye akarere k'igipolisi k'ubuseruko ati izo nyubakwa zizobafasha cane, kuko kare mu kugira inama byabagora kuronka aho bayigirira, eka n'inzu zaba mukerarugendo ngo ntizari nyinshi. Akamenyesha ko bari ku kivi no mu bindi bikorwa vy'iterambere. Turabajeje umutekano, mugabo natwe dusanzwe turi abene gihugu kandi bakunda igihugu cabo. Dutegerezwa rero kugira ku murindi w'abandi, na cyane cyane muri ibi bijanye n'iterambere. Ari naco gituma mubona mu gufata iyi ntumbero kwari kugira ngo twisahirize mu dukorwa utu canke turiya tuba dukenewe. Urazi ko
atawama yiyujuje, ariko iyo witunganije neza ugasanga hariho utwo wari gusaba hariya cyangwa ugarondera hariya, muri uwo mwanya ukatuheza ukatwitunganyiriza nawe wenyene bivanye n'ukungene witunganije. Ni muri iyo ntumbero rero natwe twitunganije. Mwubahwa asanzwe turongoye yabivuze ati iki ciyumviro ahanini catanguriye kubagiye barabisikanya mu burongozi bw'akarere, ari naho havuye intumbero nawe agaca yiha intumbero yuko ibi bikorwa yo bikora mu bundi buryo, ku buryo na cane cane dufatiye ku bukene bw'inzu z'amakoraniro ngaha, aho usanga dutama tuja ku ruhande mu gusaba dukorera utunama twacu twa misi yose, na cane cane ko nuko nahone nk'abandi bene gihugu twategerezwa kuyumvira ibikorwa vyo kwisahiriza mu mibereho ya misi yose, ari naho ico ciyumviro cavuye. Nuko rero cavuye rero kija mu ngiro, mugabo kija mu ngiro dutewe intege, na cane cane dushimira kandi umushikiranganje w'intwaro yo hagati, iterambere rusangi n'umutekano, kuko dufatiye ku ntererano yatanze ibikorwa bitaratangura, ari navyo vyaduhaye isemo rya mbere mubona aho rigeze uyu munsi. Tugashima kandi nuko n'uyu munsi baje kutugendera abubahwa bagiye badushize mu muhango wo kudushigikira kugira ngo ibikorwa bibandanye neza. Icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu mu ijambo ryiwe yabanje kubashikiriza indamutso ya nyakubahwa umukuru w'igihugu, arabatera intege mu bikorwa bariko bararangura, asaba n'abandi gufatira akarorero keza kuri iyo ntara ya Muyinga. Mumfashe kandi ndabashikiriza indamutso umuvyeyi wacu General Major Evariste Ndayishimiye, umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, ati musangwa amahoro n'umutekano, maze muce mubivyaza ibikorwa gutyo bigende biziteza imbere muri ya ntumbero yuko turinda kuba igihugu cifashe mu mwaka wa 2040, hanyuma kandi mu mwaka wa 2060 ahubwo tukaba tuharurwa muri vya bihugu vya rutura bija gufasha ibindi bikiri inyuma y'amajambere, ivyo twita rero Burundi Emergent 2040, Burundi Développé en 2060. Uno munsi rero twahuye kugira ngo turabe ngene cercle de police yoshobora kuba koko ijanye n'ibihe tugezemwo uyu munsi, ntikaguma akantu kaho bicara gusa gasanzwe taho bicara, mugabo tubone ko tugira inyubakwa zijanye n'igihe turimo. Nakanye rero ko gukenguruka cyane gose twongera duteye intege nyakubahwa buramatari w'intara ya Muyinga, ni nabo bamufasha ibikorwa vya misi yose mu bikorwa vya province na commune, eka n'abajeje umutekano bose, kuko bakora babona iyo baja, bamaze kumva yuko umuntu agira iciyumviro akongera agaca gishira ku rupapuro, akongera agaca kirondera uburyo, akongera agaca gishira mu ngiro, akongera akagenda arikontorora, cyo bita suivi evaluation, kugira ngo mu mwanya unganuku igikorwa yishinze abone aho kigeze kandi ko agishikanye. Nagomba abanyumva bose yuko bofatira akarorero keza kw'intara ya Muyinga, kuko imisi yose uhasanga ishanje iri kiravuka n'izindi ziriko ziraherahezwa. Yaciye ahakanya umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano, kugira ngo nawe ashikirize ijambo ryiwe, aho yakengurutse intambwe ibikorwa bigeze ko mu kubaka iyo cercle de police, abemerera kuguma abashigikira, asaba n'abandi kugira ico baterereye. Umushikiranganje yaragarutse kandi ku kijanye n'urudandazwa rwa magendu fraude muri iyo ntara ya Muyinga,
aho yamenyesheje ko ubushaka kubaho mu mahoro n'umutekano yovavanurana ku gatima ko gukora urudandazwa rwa magendu. Abakengurukiye kuko ibyo twavugiye muri sare bana babisohoye hanze kandi n'ibikorwa byiza cyane. Icyo namuhaye nta nico nibuka mugabo ndamwemeye ko nzogwiza na gatatu. Iyo byavuye mu maboko y'abenegihugu mwebwe, si iby'iwanje ni iby'abenegihugu. Bigarutse mu benegihugu je ntaco mba mpombe kiretse ko mba nunguze. Abandi rero mumushigikire, nimba n'amahe imifuko 10 y'isima nzoca ndamuha 30 kugira duze impome neza yongere tunganya akarere n'ibindi zoguma turi kumwe. Mugabo benegihugu namwe abemeye abagishe bemeye bagishireko kandi tukuma dukenguka. Naho umufuko umwe cyangwa itafari rimwe biza rifasha kugira ibikorwa yetse. Mu byumve neza kuko intwari zizira mu masese. Ubu twarumvikanye n'abajeje intwari inyamiramabi aho muri OBE no muri parke no muri sentare ko ubufashwe nta kigongwe. Dusoma amategeko bihigongwe byarahetse ko twabonye yuko bashaka kudukorera icaha byari byose twiyumvira mu mwaka wa 2040 na 2060 byose bice bibahindirimbo bitubishikeko hanyuma mube mutesheje agaciro wazanye icyo cyiyumviro. Wazanye icyo cyiyumviro nawe si uwundi ni nyinshubahiro General Major Vice Ndayishimiye. Wiyemeje ko uza gutuma abenegihugu bamwidogera bavuga bati wa muntu yaraduhenze, nta ntambwe nimuzo duterana, inyamiramabi ziri ngaha, abenegihugu bari ngaha, mugende muvyumvise n'abandi bose bavyumva. Umuntu wese ari muri fraud abihebe guhera no munsi nyene kuko ibihano bikomeye biramurindiriye. Twavuze ko tugira ico bita permanence penale. Inyamiramabi zifashe mwene gihugu aduhe message atubwire dufashe abashikiriza manza bashakora dose ubwo nyene murazobaza byabaye mu Gatumba twarabafashe kandi n'abandi two turabafata, harimo mbere n'abakozi ba OBE, harimo mbere n'inyamiramabi zigenjeje uko bitegezwa kugenda. Uno munsi rero ibihe byarahindutse, nyakwaye babwiye ibihe byarahindutse. Duhinduke kugira isi yacu tuyikorere neza kandi ibyo twiyemeje tubishikeko. Ejo rero ntagize uzosubira no kuntelefona ambwira ngo bamfashe dusabira ikigongwe ngo gira iki. Ufashwe muri fraude wewe nyene umuzigo n'igikoresho ari kurabifasha barifashisha kuvyunguruza, ari imodoka ari moto ari n'uwagufashije wese mwese muca muja mu minwe ya parke. Muri parke bakoze nabi yo dose nabo nyene tuzobarondera tubabaze igituma bahemukiye abenegihugu. Ubu rero ibintu byarahindutse. Ushaka nafata umurongo mwiza ajye ivyo abiri yakuya ajye bike ajyambe kare kandi birashoboka. Mu kurangiza icegera c'umukuru w'igihugu yaciye abatekerera impanuro yibutsa ko bahana imbibe n'ibindi bihugu ko babandanya kugwanya fraude kandi ngo bima amatwi abababwira ibihuha narijya igihe c'amatora kiriko kiregereza. Twagomba rero dusubire tubibutse impanuro za misi yose tudasiba gushikiriza. Murabona muri ku mupaka ibihugu vy'u Rwanda na Tanzania sikure, mumenye yuko ikintu citwa fraud barabwiye yitwa umurongo utukura ligne rouge. Ikintu citwa fraud nuko kigwanya cane gose ke tubakengurukiye ko ntabwo mugeze ko kuko uko vyari kumbure ejo siko biri uyu munsi. Ariko utosora ifuko yamizako nako koba katara kakondoka neza mu gwanya fraud twakonde kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe gishobora guca inyuma y'amategeko. Kukugiye kugira fraud abayiko yiba mwebwe abenegihugu mwese muri ngaha burya buryo bw'amataxe n'amakori yaterezwa kwinjira mu kiga ca leta. Iyo atagiye mu kiga ca leta haba hibwe mwebwe nyene abenegihugu mugize leta y'u Burundi. Ko leta y'u Burundi s'abashikiranganje si urwego nshingwabikorwa. Leta y'u Burundi n'igihugu cyacu c'u Burundi cyose
mwese murimwe. Murumva rero ikintu cyitwa fraude mukigwanye mucamire kure kugira ngo tubandanye twihanikiza kugira ngo ico kintu koko tubigwanye tunde ko twatsinze urwo rugamba. Twagomba tusubire tubabwire yuko ivyo bikorwa mu ibandanya mubikora mu mahoro n'umutekano nk'uko twama tubibabwira ntihagire ikibasamaza. Mona hirya y'ejo muri 2025 turatangura amatora nta gisivye muri y'abashinga amateka hamwe n'abakenguza amateka n'abahanuzi b'amakomine. Mumenye yuko bamwe bama barindire kuducira iminsi baharura iminsi abantu ukamenya ibintu biracika bumve ko igihe cy'amatora gihe gisanzwe nk'ibindi bihe byose by'igihugu, ahubwo n'igihe cyiza cyane aho abenegihugu baja hamwe bageza bakaraba bati mbega indongozi tukwiye gushira imbere uyu munsi ni bande, abosubirizwa ni bande, abakwiye kubandanya ni bande, tugaheza tukakora cyane cyane tubona ibikorwa by'iterambere. Hariho badashaka kumva ko mu mahoro n'umutekano batanavyifuza ntacyo bavugira rero mu mahoro n'umutekano. Urumva rero uhaye gutwi bene abo bashaka gusamaza baca bakubuza kuja gukora ivyo bateza gukora. Twebwe rero ntidusamazwe n'ivyo marezo sosha mvuga hirya no hino, dufatane mu ndana cyane cyane mu kubanda tugenda ku kivi ukuri kwamye, nayo ubundi buramatari ngaho commissaire provincial ngaho commissaire regional nta kintu na kimwe. Noneho umutekano mazi ko iyo umutekano ukwiye hajya mu misozi wacu ukawukwiye mu makomine yacu y'Uburundi bwose n'amaprovince, umutekano tuba turarondera n'uwo umutekano ntuvugwa n'uri buraya canke uri hirya no hino gusumba wewe waraye kuri uwo musozi navyo wabona gusumba wowe haraye. Nagomba rero nico muhagabire mumenye yuko utamana mukeba nakwita urugo, mumenye yuko iri terambere turiko turabandanya turondera no kugwana akarenganya ko akavaho kose nimubwira ngo binezera bose. Abo bitanezera rero ntaco babuza ko babandanya basamaza uca nk'uwundi abahaye gutwi, mugabo twige gukora twumviriza amakuru y'ukuri twahawe n'ibinyamakuru vyacu vy'igihugu cacu c'u Burundi, kuko tuba tubikurikirana ku munsi ku neza ya mwebwe. Nuko rero twagomba dusubire tubakengurukire polisi, commissariat regional na commissariat provincial, ibikorwa vyiza n'umugambi mwiza. Hanyuma koko ukutwuguriye iki gikorwa uno munsi uzoronka itafari uzoronka umufuko w'isima ajarazana, kuko isorosoro rigwira iyo rigwiye hamba gutyo tubandanye dufatanye mu nda na cane cane tubandanya dukorera kuri ya nyabune hamwe tugira tuti intwaro, abajejwe intwaro, abajejwe ubutungane, abajejwe abanyagihugu hamwe n'ubutungane dukore dushira hamwe kugira ngo ntihagire umuntu umwe duciramwo mu kuza kudurumbanya canke abandi. Twabamenyesha ko ivyo bikorwa rusange birangiye umushikiranganje yaciye yishikira Ikobero ku rubibe Uburundi buhana na Tanzania, ahakorera abakozi ba OBR kwirabira ingene ibikorwa vyo kugwanya urudandazwa rwa magendu biriko biragenda. Aha ni ikiganiro kirangiriye naho ubutaha. Igipolisi cacu giteza imbere kwisunga amategeko, giteza imbere mu kwitaha akazi, giteza imbere mu kurangura neza, giteza imbere mirimo tujejwe, giteza imbere mu mwete n'ubwira, giteza imbere bahiriza bosi, giteza imbere gukingira bosi, giteza imbere tunganiriza bosi, giteza imbere mu gufasha bosi, giteza imbere tuzogiteza imbere, tuzogiteza imbere igipolisi cacu.